koko wamaze gutangura. Ni Monna Walda kaneza agiye kurushinga. Basore abantu bose barasanzwe bamwiyumvira koko umusezere umbwiye ati bye bye ngona koko kuko agiye kubaka ugwiwe. Ariko ico twibaza ni Monna Walda koko mbega umuziki agiye kuheba, mbega bigiye kugenda gute? Kubakundishi baracibaza mbega umugabo arongoye Monna Walda ninde, avuka hehe nuwahehe? Ni kibazo benshi bamwe bibaza, ariko kandi n'ubu abantu benshi batararonkera inyishu. Yes, nikumbuga ngurukana bumenyi cyane cyane nka Nerinat aho yavushikirije amajambo agiye atandukanye avuga ati nimureke abanze yubake urugo rwiwe bigende neza, hamwe ibindi bisigaye ku mugabo wiwe tuzogira byinshi tubivuga ko. Mbega kugenda gute? Kubakunzi umuziki w'u Burundi beshe baryohewe, kubakunzi umuziki w'u Burundi meshi baranezerewe cyane gose kuba uno musi Mokenzi agiye kubaka, agiye kurushinga, agiye kubana n'ubu yari yipfuje igihe kirekire. Ni Monna Walda tutigeze tumenya umuhungu bigeze bakundana mu myaka igiye itandukanye, ariko mu mwaka uheze mu kwezi kwa kabiri niho twamenya umugabo bagiye kubana. Koko benshi birumvikana ko ategereza gukundikwa kuko no muri Burundi bashoboye kumuhitamo. Tubandanya kandi uwamubereye marraine kuri dote akaba ari mwene wabo mukuru wiwe akaba ari we Ruane Musa. Yes, yongera anabifuriza kugira Ramazan nziza ndetse muri no kwezi kwiza ko kugira ngo bashobore kugira amasengesho meza. Yes, tubandanya kandi ni Monna Walda yavuzwe mu bintu bigiye bitandukanye. Yaravuzwe mu rukundo na Dramati ndetse na Bifeso do Flow aho bigeze no guteza uruhagarara mu gisagara cya Bujumbura kuri social media ku mbuga zigiye zitandukanye, aho bashoboye kugenda baravuga amajambo menshi agiye atandukanye, ndetse bivugwa yuko mu cyatumye Bifeso do Flow na Dramati badahuza ndetse no musa batagicana uwaka ari Monna Walda. Ivyo ni mu majambo amwe Dramati yashoboye kugenda aravuga ku Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Yes, my name is Frank the answer. Iyi ni African TV, ndaguhikaze wese kutwikana uri mu ndimwe muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya, muri Amerika, muri Australia ndetse mu bihugu vy'Abarabu, ndavuga mani Senabi Saudite. Mwebwe mwese ndabaha ikaze. Yes, kuri mushashwe isheni yacu ndagusaba kugira subscribe kugira twumeze kubaka umuryango munini. Yes, n'umunsi udasanzwe uno munsi turi ku munsi wa Mungu, ariko ku munsi wejo habaye gukwa kwa Monna Walda. Ni kaneza Monna Walda umwe mu bigeme b'abarundikazi koko yaramaze igihe kinini ari muri industry. Yes, uno munsi tuzogega byinshi bitandukanye ku rubanza rwiwe yaraye akoze ku munsi wa gatanu aho yari isabukuru y'umugabo wiwe. Yagize amajambo ashikirije avuga ngo ndabizi sinzi kuvuga cyane, ariko ibikorwa nkora birerekana uko nkukunda ndetse n'ivyiza nkwifuriza, urabizi Imana ikongere imyaka myinshi, ndagukunda cyane wewe gice canje cy'umutima wanje, isabukuru nziza. Ayo niyo majambo Monna yashoboye gushikiriza umugabo we ku munsi w'isabukuru ku munsi wa gatanu. Ariko rero buca ku munsi wa gatandatu haba gukwa baja kumusaba kugira ngo ashobore kumubera umukenyezi canke umugore mu rugo kugira ngo afashanye urugendo rw'ubuzima ari babiri koko nka Adam na Eva nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Yes, nkuko musanzwe mubizi ni Mokenzi yabaye icegera ca mbere ca Miss Burundi 2017 ni mwaka 2016 n'umwaka 2017 yabaye icegera ca Miss Burundi yitwa Monna Walda kaneza. Umwite Mokenzi canke umwite Mad Girl, numwe mu bakobwa b'abarundikazi yakunzwe cyane gose akiza muri Miss Burundi, uboneza ko abantu bose bamukunze ndetse baramutora bidasanzwe. Ariko kandi mu nyuma yaho gatonya acayinjira mu muziki, acinjira mu muziki yinjiye ku ndirimbo nziza cyane yitwa Shaka. Ni ndirimbo Shaka yaje amenyekana cyane bidasanzwe, biboneka neza yuko mu muziki bari bamurindiranye igishika. Ni Monna Walda yinjiye mu muziki abikora neza cyane gose, abarundi baramukunda ndetse kugera none munsi ni mu rugendo rwiwe koko aho abarundi n'abarundikazi bamukunze cyane mu gisagara cya Bujumbura. Yes, tugaruka kandi ku rugendo rwa Monna Walda imbere yuko dushika mbega kuri uyu munsi wo gukwa. Mbega byagenze gute? Monna Walda ubona neza yuko ari umwe mu bigeme akunzwe cyane gose n'abasore n'abahungu benshi ngaha mu gisagara cya Bujumbura, aho ubona neza ko mu mwaka uheze itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri hari kuri Saint Valentin y'umwaka 2024, aho ubona neza yuko bashobora kumupropoza kubana nawe ku mbuga zitandukanye. Abasore benshi barashoboye kwerekana akababaro bagize
kuba Monna bashoboye kumusaba kubana. Yes, muri cyo gihe nyene cyose abahungu ndetse mu gisagara cya Bujumbura bakomeza kumwereka urukundo rudasanzwe. Ni Monna Walda uboneza ko ari umwe mu bakobwa batege neza, yambara neza, ubona neza yuko afise isura yatira abantu. Ni influencer nkuko vyagiye biraboneka mu higanwa ryatandukanye bakomeje kugenda bamutumako, ariko kandi twibukanye rero inyuma yo kumusaba gukwa plutôt kubana nawe haheze ikiringo cy'umwaka wose. Turi mu 2025 mu kwezi kwa gatatu aho bamusavye kubana nawe mu mwaka uheze. N'amajambo menshi yagiye yaravugwa muri entertainment, n'amajambo menshi yagiye yaravugwa ku bantu sinzo bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi ngaha mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu mahanga, aho bakomeza kugenda bavuga ati mbega Monna vyagenze gute, mbega vyahereye hehe, koko hazohera imyaka ingahe bataragira mariage. Ariko koko urona neza ko kuri iyi tariki ya 15 ukwezi kwa gatatu bashoboye kumusaba ndetse no gukwa. Ni kuvuga yuko uno munsi Monna Walda umwanya n'umwanya dushobora kuronka invitation yo kugira ngo ushobore kuja mu bugeni bwiwe. Yes, tumukeza cyane gose mukenzi ku rugendo ko canke intambwe atanguye yo kuja mu rugo. Ariko kandi rero dusubira inyuma, ni mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi na rimwe Monna Walda yashobora kuja mu gihugu ca Belgique agiye muri concert aho n'umugabo wiwe ariyo yari asanzwe ari. Ni mu gihe yashoboye guhura n'ingorane zigiye zitandukanye, ariko nk'umugabo wiwe amubera manager aramufasha muri izo ntambamye ndetse no mu rugendo barabivamwo. Baraneza ko bashobogira urugendo wo kuja kuramutsa ambassadeur w'igihugu cy'u Burundi ndetse baganira by'ibitandukanye, ariko mwe no mufasha wiwe. Ni nyuma y'amajambo menshi yagiye yaravugwa ati Monna Walda koko mbega ibi bintu bigiye kuzoherera hehe, koko vyaheze bamuproposa hamambega urugo mbega nijyari. N'amajambo menshi yagiye yaravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abagenda barabibaza, ariko wewe ukabona neza ko yari mu gacerere kadasanzwe. Ariko rero umunsi isango ryageze ni Monna Walda ubona neza ko ari kumwe n'umushinga nahe wiwe baberewe cyane gose, basa neza, bari ko baranezerwa koko bambikana impeta yo kumusaba. Yes, mu rugo kwa Monna Walda abona neza yuko bagitangura urugendo rwo kugira ngo baje mu rubanza, batanguye bitegura bambaye basa neza ndetse yambariwe n'abandi bakobwa bo muri entertainment, aho harimo abakobwa bose bagiye batandukanye, harimo Monia Fleur ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye bakimnana ndetse n'abandi ndetse n'abashiki biwe. Yes, nubwo biruko rero abantu benshi baracibaza mbega umugabo arongoye Monna Walda ninde, avuka hehe n'uwa hehe, ni kibazo benshi bagomba bibaza, ariko kandi n'ubu abantu benshi batararonkera inyishu. Yes, nikumbuga ngurukana bumenyi cyane nka Nerinat aho yabushikirije amajambo agiye atandukanye avuga ati nimureke abanze yubake urugo rwiwe bigende neza, hama ibindi bisigaye ku mugabo wiwe tuzogira byinshi tubivuga ko. Mbega benshi bariyumvira ati mbega umugabo wiwe koko bimeze gute, abaza amakuru yiwe muri commentaire baze kuduha kugira ngo dushobore kumenya. Ariko koko ikinezereye nuko umukobwa wacu dushoboye kuronka umukwe mwiza ugerageje kuraba amasanamu agiye atandukanye duhereye mu mwaka uheze. Abantu bashobora kumwishimira, bashobora munezererwa ndetse banezerwa n'ingene yashoboye kumufasha mu bibazo yari arimo mu gihugu cy'Ububirigi, aho yaragiranye ibibazo na manager yari yabatumye ko mu gihugu cya Belgique, yari kumwe na Bifes on the floor ndetse n'abandi muri izo concert. Ariko rero umushinga ntahe wiwe yaramufashije kuva muri ivyo bibazo ndetse barabandanya ibintu bigenda neza cyane gose. Ni Mokenzi Mad Girl, umwe mu bakobwa b'abarundikazi bakunzwe cyane gose ku mbuga ngurukana bumenyi, aho twovuga neza yuko kuri Instagram ndetse n'ahandi agiye atandukanye ari mu bakobwa ba mbere bakurikiranwa cyane gose ugerejura amasanamu yiwe ndetse n'ama video yiwe ndetse na content nyinshi zigende zitandukanye agenda arakora. Yes, ni Monna Walda kandi rero aje mu yindi shusho. Mbega twitege iki? Abenshi bagiye bariyumvira yuko Monna Walda azoca aheba umuziki bivanye nuko hashoboye kugaragara amasanamu bambaye impuzu za mizima, bambaye nk'aba Islam, ariko hari kusabukuru y'umugabo wiwe aho yashoboye naho nyene kuvyishura ko aravuga ati no, ntabwo turi abamizirma, ahubwo ni kwifadikanya nabo muri iki gihe cikarema, ni mu gihe ca Ramazani bari nabo nyene kugira dushobore kwifadikanya nabo koko nk'abantu basanzwe babanye nabo. Yes, yongera anabifuriza kugira Ramazan nziza ndetse muri no kwezi kwiza ko kugira ngo bashobore kugira amasengesho meza. Yes, tubandanye kandi ni Monna Walda yavuzwe mu bintu bigiye bitandukanye, yaravuzwe mu rukundo na Dramati ndetse na Bifes on the floor, aho bigeze no guteza uruhagarara mu gisagara cya Bujumbura kuri social media ku mbuga zigiye zitandukanye, aho bashoboye kugenda baravuga amajambo menshi agiye atandukanye ndetse bivugwa yuko mu cyatumye Bifes on the floor na Dramati badahuza ndetse no musa batagicana uwaka ari Monna Walda. Ivyo ni mu majambo amwe Dramati yashoboye kugendera avuga ku mbuga zigiye zitandukanye, avuga yuko mu vyo bapfuye na Bifes on the floor harimo Mokenzi, ko bapfuye umukobwa
murabizi ubugenzi barasoje bafitanye kugeza uno munsi hamwe na Monna Walda, ariko koko bo muri bo bakavuga iti nope, Bifes on the floor yarabihakanye, aravuga yuko atari ivyo koko atamukobwa bapfa. Bega Monna Walda baragendana na Dromati canke agendana na Bifes on the floor, ariko koko ni kwa kundi k'umustar, artiste canke umuntu ari public figure, havugwa menshi agiye atandukanye, ariko uno munsi Mokenzi ararongowe. Abenshi n'umunsi n'umubaro udasanzwe ku basore bagiye batandukanye, barasanzwe bamuyumvira, barasanzwe bamubona bakamwifuza, ariko koko aragiye, baramusezeye. Abantu bose mutari bwavuga ijambo koko musezere aravuye mu maboko yanyu. Yes, ni Monna Walda rero twimvira ati mbega Monna Walda azobandanya umuziki ko agiye kubaka, nitwasanga ko mbure umufasha wiwe atamera atakunda canke umuziki, mbega koko bazobandanya. Ariko abandi nabo kibaza ati no, yamukunze amuzi, yamukunze amubona, yamukunze koko azi yuko ari artiste, azi yuko ari umuririmbyi, mbega bomara kubana hama agaca afata ingingo yo kumubuza kubandanya akora umwuga wiwe yarasanzwe ariko arakora. Yes, ni bimwe mu bantu bagiye bitandukanye, ariko kandi ni Monna Walda ubona neza yuko yarakunditswe. Please iki kintu tukigaruke, yarakunditswe cyane gose, akundwa n'abakobwa, akundwa n'abahungu ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ibona neza mu masanamu yiwe ko ari umwe mu bakobwa b'abarundikazi bitwara neza ndetse baboneka ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse baganaserukira igihugu cyacu cy'u Burundi. Ariko kandi twibukanye neza yuko yagiye muri Miss Burundi 2016-2017 aba icegera cya mbere, yabaye premier dauphine wa Miss Burundi muri uwo mwaka. Bisiguritse neza yuko birumvikana ko ategereza gukundikwa, kuko no muri Burundi bashoboye kumuhitamo. Tubandanya kandi uwamubereye marraine kuri dote akaba ari mwene wabo mukuru wiwe, akaba ari we Ruane, musanzwe mu muziki kuri African TV nyene mu biganiro bigiye bitandukanye, nawe nyene aho bisanzwe afise umushinga nayo, niwe yashoboye kumumera marraine nguko nk'umuntu azomugira inama mu bigiye bitandukanye. Kandi koko kuba mushiki wawe cyangwa plutôt mwene wanyu ari wakubereye marraine canke marraine canke pare, biba bimeze neza cyane gose. Yes, twibukanye kandi rero igihe Monna Walda ari mu Bubiligi yarashoboye kuja mu Bufaransa, aho yagiye janye n'umushinga nahe wiwe, bashoboye kugirana ibihe vyiza koko. Kuva mu kwezi kwa kibiri akimuproposa, akimusaba kubana nawe, akimwambika impeta yo kumusaba kubana nawe, aho bona neza yuko bakomeje kwerekana urukundo rudasanzwe hagati yabo, habashoboye kuboneka mu masanamu agiye atandukanye, bari mu bihugu bigiye bitandukanye batembereye koko. Wabona neza yuko umuryango wabo koko wamaze gutangura. Ni Monna Walda Kaneza agiye kurushinga. Basore abantu bose barasanzwe bamuyumvira koko umusezere, umbwiye ati bye bye ngona koko kuko agiye kubaka ugwiwe. Ariko ico twibaza ni Monna Walda koko mbega umuziki agiye kuheba, mbega bigiye kugenda gute? Ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi beshe baryohewe, ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi meshi baranezerwe cyane gose kuba uno munsi Mokenzi agiye kubaka, agiye kurushinga, agiye kubana n'ubu yari yipfuje igihe kirekire. Ni Monna Walda tutigeze tumenya umuhungu bigeze bakundana mu myaka igiye itandukanye, ariko mu mwaka uheze mu kwezi kwa kabiri niho twamenya umugabo bagiye kubana. Koko benshi vyarabatangajije, ariko kandi uno munsi kuko bamaze kumukwa ndetse bamaze kumusaba kugira ngo bashobore kubana. Yes, bakunzi biwe kubana zo mukunda, kubana bazaza bamukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye, tumukeza tumubwira ati felicitation, congratulations, twimipfuriza kubaka rugumi rusosi koko urugo rwabo hama bikomeze kugenda neza koko, ndetse n'ibikorwa vy'umuziki akomeze kubibandanya neza cyane gose. Yes, tuzogenda turabaha ama updates agiye atandukanye uko bizogenda biragenda. Yes, merci beaucoup wese adukurikiranye, ndagusaba kugira subscribe ukurikirana nandi masanamu agiye gukurikira kuko uryohere umunsi wawe wa Mungu. Tura gushimiye cyane gose. My name is Frank the answer, iyi ni African TV, ndagusaba kugira subscribe.